Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, je mets fresh sana ndi kumwe namwe n'umuneze bwetse kunde gaswenda kuramutse mu cubero cishi. Hari ikiganiro twe Isaac yakoze, Isaac nyene boss muramuzi no? Jean abantu se kwandika mu commentaire ngo yiganye Kaboss n'ibiki n'ibiki nawe ucu kumubishira ku mastati. Nivyo Kaboss yarakwiganye. Sinzi ko bavuga ko yanyiganye. Yarakurabiye ko bazi. Mugabo Isaac ni grand frère. Oya ibizege ntazigire mbona bagenda babita. Aho gusa ndashaka kumenya Kaboss bon je ndiko ndacompare ariko mwibuke yuko ikiganiro ca home gishaka kumera nka hangout. Umwe wese afite touch yiwe wangu, umwe wese afite touch yiwe, ahubwo n'abantu bandukiye screenshots, bandukira amafoto, abantu bo hanze amwe twita aba diaspora bangerekatira baraba ukuntu bimeze, none yuko bimeze nka kiya wakoranye na naka ibiki. Isaac TV ho ndaramukije abakunzi ba Isaac TV muraho murakoze meze neza cyane gose cyane mu ko meze neza cyane so nko mena kuri mikoro muri kumwe na Delicia behind camera ni Chuma Jackson sentwe no invité ba mu UI wa Partage mbwa tukanikije journaliste cha Hatari Kaboss cyubahiro kishabi imana yanjye amazina menshi cyane gose muramuzi kuri Jimbere mu kiganiro cha hangout wow sinzi uko ndanakivuze na neza ngo yaraje rero Kaboss ndakuramukije. Hello. Meze neza. Tugira Hala 5 namusa Hala 5 yacu ni ama cheers. Hala 5 ça va. Isa gute na Jenny Bonda Dundenga, life is good. Kandamutsa abakunzi ba Isaac TV, ndamutsa abakunzi ba entertainment muri rusange, abantu badukurikirana iyo bava bakagira ni Kaboss for real inyuma MIC da Isaac TV ndi kumwe na Kabanga Shanice Delicia. Okay. Kaboss ndakusabye kugira introduction yawe ngira cyane gose kandi urabizi. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, je mets fresh sana ndi kumwe namwe n'umuneze bwetse kunde gaswenda kuramutse mu cubero cishi umaze kanda kuri subscribe kuri account ya Isaac nagomba mvuge 75 TV cyangwa Magazin kuri account ya Isaac TV ni Kaboss for real hamwe na Kabanga Shanice Delicia yumvise cyashaka ko mbandanye. Oya ubandanye ugira ngo mwajente akadasubiza mic ya. Okay, Kaboss ndashaka kumenya Kaboss yumvise Jimbere Magazin yumvike. Namuse Jimbere Magazin numva yuko ari umuryango wagutse, numva yuko ariho natanguje ikiganiro canje kiri official citwa Kivuki. Kiganiro gishaje citwa hangout, mbonamwo success, mbonamwo blessings, mbonamwo en tout cas nivyo. Mbonye Jimbere numuse Jimbere mbonamwo yuko ari big family nyene. Okay. Deja hama hangout nayo Jean isigura iki kuri wewe nigiki kuri wewe cyo sha urazi ko ni gambere nanguje ikiganiro kiri official muri 7 vibes NFC ikiganiro cyitwa live session mugabo nicyabaye as big nkuko nakibona mugabo muri hangouts cyarabaye virus abantu barayimenye ikiganiro kimeze fresh sana hangouts bisigura kuryoherwa gucilinga kugira vibe imeze neza abigiriye ko nzi kumaze cyo gisigura sawa Kaboss sorry wana kugira dupowesheje gucanye ni hangouts ko turakora mugabo mu wundi buryo urabona hangouts ni hamwe ndondera mu artiste cyangwa umuntu mu public figure abantu bazi tukamenya ukuntu the way yaryoherwa acilinza ameze gute abari muri mood nziza bameze gute atakamera zihari abameze gute urumva ndagerageza kumushira muri iyo situation ngira tumubone le vrai lui ukuntu abameze niyo le but ya hangout mu bisanzwe tukaba tuvugamwo ikintu kijanye na le social tuvugamo ikintu kijanye na lifestyle tubayemo mu buzima busanzwe tuvugamo carrière yo mu twa turi kumwe tukayaga n'ibindi byinshi bitandukanye you already know. Okay. Ndagusigire hangout. Mama nizenge ko tabindi mazuso kubaza ko bazovyumvaga muzocumva muri Isaac TV sha murinde Isaac TV. Okay. Kaboss ndashaka kumenya rero hangout wakoze attends hari ikiganiro twe Isaac yakoze Isaac nyene boss muramuzi no? Jean abantu se kwandika mu commentaire ngo yiganye Kaboss n'ibiki n'ibiki nawe ucu kumubishira ku mastati. Nivyo Kaboss yarakwiganye. Bon, jewe rero ndagutera story. Kiganiro sene bwa kibone ahubwo n'abantu bandukiye screenshots, bandukira amafoto, abantu bo hanze amwe twita aba diaspora bangerekatira baraba ukuntu bimeze, none yuko bimeze nka kiya wakoranye na naka ibiki. Bon, sinzi ko bavuga ko yanyiganye.
yarakurabiye ko bazi ako mbwa ndashaka jewe ndabiye ku makommentaire ndavye amakommentaire abantu banditse urabona ko abantu bari muri kote yo kumengo banyiganye mugabo Isaac ni grand frère oya ibisege ntazigire bora bagenda rabizi aho gusa ndashaka kumenya Kaboss bon je ndiko ndakompara ariko mwibuke yuko ikiganiro cha home gishaka kumera nka hangout ikiganiro cha home ni cha kigambe home imeze gute si cha kiganiro cha Starboy baja mu bagateka na nagato canke bakamesa canke bakagira iki ni deux choses différentes kabisa na naho bihuriye ugerageje kuraba le concept ya home na concept ya hangout biratandukanye gusa ukuntu bimeze hangout urabaza kubibona kwanza ukuntu bimeze nta n'iminsimba ndagira Chancha ni heruka gukora la focus yarangiye none nk'umuntu ashaka kugeranya hangout na home home irafise style yayo nziza na hangout irafise style yayo nziza urumva basinya kujyanye hariyo R&B abantu bose baririmba R&B mugabo mu majwi atandukanye the way Big Farias aririmba sio way fyonda ni Sadbi aririmba sio way Double J aririmba mugabo bose ni okay tuje muri rap urumva rap ya B-Face iragaritse kama unapenda hip hop pandisha mikono juu umbiza rap ya Fab Love Rayvon nyine biri niko bimeze gusa rero hari izindi kintu ushobora kumviriza ukavuga ati naka aririmba nka naka uribuka Berry Music aje mu muziki bavuga yuko aririmba n'ujya mu type wa Kibenda urumva Double J aje mu muziki bavuga ko aririmba nkande nka Sadbi urumva two tuntu turabaho example nanzira taburitseho ndavyumva cyane okay ndashaka kumenya Kaboss muri uyu mwuga wa journalisme genre ni challenge manze guhura nayo mbi ya mbere apara byo byo ngo nasivye ikiganiro ngo umuririmbyi ngo aranyankira ngo biki oya ya mbere mbi sha apa china challenge daronka wangu chisinzi na challenge mbi atari challenge sha yo challenge simbona challenge mbi no banarahuye nayo wiwa byose n'amavuta je wanje ndibaza ko ari bien vrai wow. challenge no banarahuye nayo aya sinibaza ko ari challenge nayo kubera ki yivuge basi tuvyumve batuza kugira ko ari wapi bon narigeze sinibaza ko ari challenge ndivuge basi ni bon sishobora kwivuga atari challenge kivuge Kaboss ndagusaba peut-être umbajije ikibazo kimacingana nico kintu ushaka kuvuga ne kandi ndakiziza kubira ntabwo ari challenge gusa urabona challenge ni cya kintu uvuga ati carambabaje canke carangoye canke ni situation mbi no banaciyemo je nta nimwe ndacamwo ya atari mbi yeah basaranse kugisha mugani bo okay Kaboss ubunye ndashaka kuvuga ati Kaboss n'umuntu genre ari professionnel kandi turazinze ko bakora kuri YouTube vraiment ni bake bari professionnel ko Kaboss ndashaka kuvuga ati je ndavuga ibintu bihari Kaboss vraiment ari professionnel ariko kera ugitangura twese twari turikimi Kaboss vyaje gute kugira ngo genre ariko anturabona ko kuva kera n'ubu ubunye ni basuri professionnel okay vyagenze gute ndashaka nanje rega ndabishaka ndashaka kumenya rega nawe professional petit basi kuba professionnel ni gute professionnel ni kwisanta kwanza wewe ngene yuko uri muri terrain wisanta ko à l'aise je ndibaza yuko ndimo jewe iyo nkoze ikiganiro siniyumvira views sivyo siniyumvira views nkoze ikiganiro siniyumvira no muri Siren ngerageje kureba ibiganiro kuri muri Siren sivyo ibiganiro vuga ati ngo vyaronga ngo 50,000 views biki nakora akantu kari real mu nzira nziza gatuje kameze fresh niyumviriye nka medita ko sana urumva hama ngaca vuga ati reka nkore ico kiganiro kandi ikindi kintu naco jewe before ko ngori kiganiro ndakubwira kabanga gapeti yangu oyambwira rero niwombwira Kaboss before ko ngori kiganiro ico ni cyambere kwanje je na views nirukira inyuma simvuga ati reka ngori ikintu kiri bizarre reka mbaze ikibazo kiri bizarre kugira ngo nge views wapi ngo reka ngo reka nandike caption iri bizarre kugira ngo nge views kukanushitsemo eko kare urumva je mashaka nibere real kama ndapata 2 views po nza kuronga abantu batatu bambwira ati Kaboss ikiganiro kimeze bien easy je ndabiteginga for granted kuko nigihe nja muri Jimbere niba ari bazi ko je ndonga views za Partage hapa ona tu mpetari real ameze fresh atuje ibibazo byo bimeze guco nuko tayari ikindi kintu cya kabiri naco je before ko nkora ikiganiro n'umuntu ndakrea connection entre nous ndashaka gufata nk'ukwezi kose ishaka ko tuba bajama to ndagutahure kuko je yabikunda nakwa ndi mu psychologue ndakunda
menye cyo muriyumvira Shanisa kundiki ndabe statut zawe uraje mbafite ikiganiro dufate nka wewe ndashaka kumara ukwezi kose ndaba statut zawe nzutse mu gitondo nzindukira kuri story yawe usanze kuri Facebook aho postinze nka tubiri nkaca kuri WhatsApp usanze WhatsApp atari byinshi nkaca kuri Instagram nkaraba story zawe ibikini nka créer connection entre nous sometimes nka gutelefona ni sawa wiriwe neza ngumva ukuntu uvuga ubuzora kubagira ivyo bintu zimwe kora amenye ko ebana wewe ko nshaka ko dukorana ikiganiro ko biri koze cyo ni cya kabiri kindi kintu naco shaje ndagira ama trainings kwezi kuko ndazi yuko mu joueur kugira ngo bamemerere ko ajya gukina match bisaba kuba mu coach yaravye ama entraînement yuko nangana sivyo danjewe aho mba mutuje ndagira ama trainings nagira ama entraînement nyene n'abantu bavuga ati ngo nitala mugabo urumva zirasaba yuko kazi ama competence yego kwisi n'ibindi byinshi sana sinabivugira ngaha peti ndakubwira utuntu twanje ga peti uratungira ntaco okay bayizime nacyo ndakubwira umva ushaka gutera imbere wenyine ushaka no so gutera imbere umwe wese afite taciwe wangu umwe wese afite taciwe no mwishuri umwigisha arashobora guhamana ama connaissance yiwe yose turabizi ntibikunda guha connaissance diwe zose fa ko isigezamo twatuntu Imana yamuremanye tumurimo okay hari video washize ryari kuri statue sinaka caption wanditse ko baje siniki kintu wanditse umutipe akora kuri TV imwe hano iwacu sishimye kuyivuga izina ariko arakoresha kwa babiri ababwira ngo muhindukire ngo turabe urushingidi Kaboss abantu nkabageje wo babwira iki Jenda kurikirana ama TV en ligne yose cyane kiganiro kinchika izake ndabiraba sivyo kandi ndabiraba vraiment kubera yuko mugare kada gutera story normalement muri entertainment ni divertissement ubuze divertissement okay ubuze divertissement ubuze ahantu ho kwisanzura mu sivyo kandi je ndagukunda cyane Landry promoter vraiment Landry promoter respect Landry promoter arashamwe akantu kitwa vibe muri entertainment wacu urumva kandi kaya kaboro karakenewe cyane mugabo uravye ko the way Landry promoter bikoramwo ni way imeze fresh uravye nka Isaac nawe nyine arashamwe vibe mu kiganiro by'iwacu fresh sana sivyo simaka twese ngo turisanse kuba serieux nibikunda kuko divertissement hariyo abantu babagu n'abantu bamero kubonye mugabo rero ari abandi bantu mon cher ami tubwizanye ukuri nimba dushaka ko twese gushaka ku yindi step imeze neza je mbwira basi ego dufate exemple y'abantu bari international baba artiste sivyo haraje reka dufate nka Bruce Melody ugira go interview bisaba yuko araba bio yawe kuri Instagram bisaba yuko araba YouTube yawe biganiro maze gukora sawa ndaje urandunyikiye link mwiganye hindukira turabisusu byage turamuna afsinga idinini yakurusha yundi bro na kigali yazogo kanda kunywere kwanza kandi loga arafise self confidence arakubwira ati gira demi tour ndabe urushinge duwundi abana nawo kuno rero bari short yo kugesinziriyo baronka je ndashaka ko shaka nkabagera yanje je rero ntiyemera guhindukira kuri kamera ngo arabindi bwinzira amajambo yahetse turashobora gukora ibiganiro biryoshe sivyo tutakoze bijyanye sivyo bon umwe wese afite target ziyo jewe nimba mvuga ati je target yanjye ndakeneye gushika ku yindi level ku buryo ndamubwiye narefonye nka Wiz Khalifa nkamubwira ati ndashaka interview nawe anyemerera target ifise je target Delicia kandi ndabitahura vraiment wese afite target yiwe hari undi muntu afite target yo kuvuga ati je ndakeneye juste kwiryohera ndyoherwe nirongera ibi views byinshi ku munsi umwe cyandyoherwa cyane target zatandukanye mugabo tugegeje kubiraba vraiment bro rinyangusha kandi ewana hari kiri nabonye cy'umuntu bafunze mu maso amaraso menshi inakuwa theatre inakuwa pièce inakuwa filme ni interview ni iki kandi rero ikintu ushaka gusaba dutandukanye mu journaliste n'umuntu agira vlog umuntu agira vlog no wa muntu atora telefone urabona mu vlogger cyangwa mu vlogger atora telefone s'en fout hey ni sawa vous allez bien nanana mugabo mu journaliste no muntu afata mic yiwe kavuga ikintu ki man zariyo difference nini cyane sinzi ukuntu isigura nga bagi abantu rero hari sometimes bita ati niko journaliste wata
ndaba journaliste rega okay nshaka kubenya Kaboss urakunda kugira ushaka kunda ku Twiga sishaka kwinjira umuntu Vraiment. Oya uvuze tubwizanye kuri ni bon. Niyagira umuntu uvuga ati ngo Kaboss amaze kwibona ko ari umuntu watari ngo amaze kugera ku yindi level. Mimi wapi ndacari down, ndakeneye support. Impamvu naje kuri interview na mukobwa ariko yankeneye support. Rero kandi sindi mu professionnel jewe. Urevye navuze vyose uravyanze. Siniko professional nibafataye ko ngo kabuga mbetse navyigiye. Professional baraciye mu ishuri baravyigira gusa ivyo nkora nimba ubona yuko biri professional asante. Thank you. Okay, Kaboss akunda kwandika statut yo ngo yabaye mu convoyer ngo yabaye mu mécanicien Kaboss. Bwije ni ivyo uri kuratubesha. Naenda kibaranye imisi myinshi nshaka kubimenya. Cyarabaye mu convoyer. Yabara amafoto Kaboss yakutubesha. Sérieux, cyarabaye mu convoyer kandi igihe kinini ya cyane. En tout cas naramaze 3 mois mu convoyer. Kandi hano nakorera sisi kuvuga ati ngo nakorera ngo Kanyosha Ngagara ko Ngagara ni hano benshi bazi mutakura abantu bambone je nakorera mu Gatumba kaja kagatumba ushaka ngo tuje kuri parking ndakunje mu parking ya Gatumba bazatse umupeti muramuzi baraza kukubwira. Okay Kaboss ndashaka kumenya ejo nakubikose kwa Kaboss ntibyifashe nabi Mwira twifashe nabi voilà nice ikintu cyagutumije gukora gukomvoye Kaboss ikintu cyatu niya esprit mutama wanje yashizemo vyo wanje ashaka kunyereka yuko petit hasura y'igishuri hasolinga kandi vyo wanje niyabikoranye inzigo n'ibintu bisanzwe niko ko nduvuga ati iki petit rero kize Michel Kanje kishakuza gupfinatira ngamuhira kiragije amashuri none ndakigenze gute kandi foko ndacereka ubundi buzima kitegereje gucamo vyo wanje caragira gute acaravuga ati reka ndacugarira amazi n'amatara wazo kwambara karato twiyose shari kasema no foko ibintu bihinduka je cyane itanga volontairement ndavuga ati kuko je mécanique nenda ikora ma vacances mécanique nara ikora ma vacances na infise notion nyeya sikuvati ngo je ndikibamba rero cadaja kupambana mécanique nje nitwaye unashimwe ku muvyo twabana ndakora bigenzo ko bagenda ndavuga ati nisha kuwa pro kwa jeu reka ndoge stage reka ndoze mbe mubona charigira mu convoyer nikapambana kandi mu convoyer naronge noti abantu bima naronge noti from naronge noti atiko mu convoyer saka Kaboss vraiment nari classe deli nari classe vendredi c'était on va nari sans kwamba gusobeka. Okay wagenda kuri convoyer rwasobeka bien so nari classe byatari nari mfite rero programme uko mvuga ati no musini land no kujyanye ku ishuri usanga uvuga ati no musini PS kuko ngenda nza ku ishuri nambaye agasurprise nyene nanje nari mfite map mvuga ati land fucking nira gastile uramaze uko amayira ngaho umwana kakuraba umwana mwiza karibeje kwereke ko robuko kesho cyabatinyana ibyo bivuga byarananiranye romba umwana mwiza nyene ko mukajaga samedi dimanche ari ashushe zijya plage musherabi mu 17h yo 20 wacugenda mukicarana ya sinicara gusa nyene d'argent sometimes navuga mu cyongereza money undi mwanya nyivugira mu Faransa d'argent mahiranga sister mahiranga muri babiri pam classe parfait abo méchant nziko tugiye gupakira na litera kantu petit bien hamanda va kuri stage nyene ndabo mu chauffeur wa bus ndabo mu chauffeur wa bus ubu chauffeur wa bus nabo mazimi igihe kinini kuko ndibuka last time ngora akazi ka kubo chauffeur narashikanye imodoka ya kuri Markaz cyanzanga muri CCF cyandabura na hozi rero hari umunsi na chemagaga kwa Siren cyanda kora muri Siren niga na university ndiko kwihebye kiranye next question please sinayihebye ndiga online nari makanje ku ishuri ubu no gusanga ngo basengera online wow bacagira hala 5 okay Kaboss avant ko turagenza ikiganiro hari kibazo nta kubajije urifuza ko ndakubaza kibazo tambaje nifuza ko mbaza kivuge wivyo vyaheze stock yaheze bibazo ndawutize ibibazo byacu cyaje ndakubaza naco bitwaye Valentine yagenze gute by the way turi muri février Valentine yagenze gute ikibazo kivuze kuva tutatangwa ari kiganiro yagenze gute Valentine
shawapi vraiment ntabishasha uri single and proud nganje Kaboss arabesha gayisingo ugira utume mvuga n'ibintu ntari kuvuga gangu isigo yahe ahubwo gusa avuga ingira byarakureye gucagura swat ikibazo tambajije ikibazo nashaka kumbaza mbwo tambajije turashaka kumbwira urunoshimira umbaza ati woshimira nde kuva watanguye journalisme okay ushimira nde cyabano bambere noshimira Teniyozira codes maweja halo 5 asante sana abandi bantu n'abafans abantu bafana urazi yuko je kuvaho nanguye kano kazi wangu naronga abantu kweri bazana banyonkuraja mu nzira zimwe n'izindi ndavuga ati kumbe kano kazi n'ukameze abapeti abantu nyene banyankuraja benshi ndabwira ati merci sana banakurikirana ibiganiro byanje merci sana muri Europe ho ni full okay. muri Afrika ni full nsabe kandi udu t-shirts twaenga ati bantu wow government nivyo nashaka nanje kuvuga kweri turi available kuri yose ushaka kuri texting kuri Instagram Kaboss for real ukacumbwira hama hari ikindi nimubona gute jaye akampaye ku buntu nshaka kagira umuntu akangurira ndakaguha tankete sivyo sima ko bisabire kuri kamera eka vraiment mu bizo yakanyimye niyo ndabivuzaga ndakaguha cyane oya basinza kwikana nisebe abafana basi uzona ko kombera vraiment zo kangurire please niko ndabibasaba ndagashaka yeah ni 25000 gusa hamaderi ndagushimire cyane hari akigiye kinini ya sana tudakora interview dupanga mugabe kwita swata muga right now turagikoze kandi naryo ni show yari imeze neza cyane ibibazo byawe vraiment c'était super cool sinabwa bironke nandi na hamwe hama ikindi kintu naco ukunda Isaac ukunda Siren Vibes ukunda Magic Channel ukunda Jimbere ukunda zande zose za Hit Top TV Starboy biki asante sana antuka support yanyu turacyayikeneye hala 5 okay ndimeze kwenda bakunda cyane gose Isaac TV. Oh.